Barundi muba muri Canada mu gisagara ca Vancouver intara ya British Columbia, association yanyu BCABC, Burundian Community Association of British Columbia, irabatumiye kuze tuje hamwe twigine intsinzi twaronse yo kwikukira itariki imwe y'ukwindwi muri 62. Ibirori vyo kwigina iyo ntsinzi bizoba itariki imwe y'ukwindwi z'uyu mwaka. Aho ni hehe? Ni kuri 600 Campbell Avenue i Vancouver. Ni muze rero murabe ingene abana banyu batata yakaranga batamba neza cyane Kirundi. Niyo munsi nyene tuba dufise akanya ko kwakira abarundi bashasha barisanze muri communauté. I'm happy to meet my own family here in Canada. I'm happy to be a part of the Burundi's community here in Canada, and wish this will continue for us to meet. Bavandimwe, dufatane munda, dufatane mu mugongo, kuko twese turi bene Adamu. Uwo munsi hazotangwa ubushimwe ku banyeshuri bize neza, kugira n'abandi babonereho babandanye bitanga batiziganya. Nuko rero hitana mugenza wawe utabimenye ubimenyeshe, hama muze nk'umuntu umwe twigine iyo ntsinzi. Ntibibagire rero n'ubundi no guhamagara n'ubundi atari murundi aza turabe atumenye arabe ingene dufise akaranga gateye igomwe. Aho rero kwinjira ngo azobaranga ni amadolari 15 ku muntu arenze imyaka 12, amadolari 5 ku mwana ari musi y'imyaka 11. Isaha rero twogerageza tukashika kare kuko bizotangura saa 10 bishikane saa 6 y'ijoro. Gerageza uze kare, hitana mugenza wawe, karibu rero turyoherwe. Murakoze.